Nagomba mwumvirize iri jambo ry'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu akongera akaba umukuru w'unani Uburundi bwa bose. Aravuga ati twebwe hamwe twotsinda ikintu tuzokwihutira gukora nuko tuzoca dufuta aya matora. Ego vyari vyiza mugabo ingorane nuko batazotsinda. Mu majambo make baherekeje CNDD-FDD mu mukino ukwerekana yuko amatora yabayeho. Babigiyemwo babona nabo nyene yuko ataho bizoshika. Aya matora ugufutwa koko azofutwa kuko saya abarundi bose nayo mugambwe CNDD-FDD. Rero naho bokwirirwa barareka gusesagura uburyo bw'igihugu, ayo mahera boshize mu matora agafuma akora ibindi. Nabo bakavuga bati twebwe twatsinze impaga 100%. Aho twobitahura kuko n'amajwi biha n'amajwi bazokwiha saya abanyagihugu bazobaha. Uretse ko haba barishavuri nta wori burabamwirukanye mu matora zo ngo twabonye ataco bamaze twavuze ko tuzoca dufuta amatora tugaca dukora ayandi matora tuzofuta ayabaye kugira dukore ayandi matora arimo imigambwe yose ayayo turabona ko inama ya matora y'abajenama b'amakomine turabona neza ko yiganjemo umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD. Iyo ubona ko ari uri mu nko mu ntara zose wonyene. Yamenya mukuru twebwe twihaye dutsinze amatora umugambi wa mbere novuga wa mbere nyamukuru muri asko twebwe baduturi mu matora y'abadepite mashinga amateka gusa amatora y'abajenama b'amakomine murazi ko urunani Burundi bwa bose rwarirukanwe mu matora y'amakomine yose na komine me duserukiwe baduhoye ko twatwaje umushinga amateka gatorwasa n'abamuyoboka ku mariste y'iwacu baca barayafuta yose. Twaciye dufata ingingo ko tubwiza gukora ibishoboka vyose ari no mpamvu twafashe ingingo yo kwita amatora y'abashinga amateka kubera muna abashinga amateka nabo bigira amabwirizwa yose amategeko yose aca hajya ari mpamvu twavuze ko tuzoca tugenda mwayo matora kugira ngo dutsinde amatora y'abashinga amateka dukora karenganye mu Burundi. Nuvuga ko dushaka ko tuzoca dufuta aya matora y'abajenama b'amakomine. Ubu munsi nyene twagira amahirwe tugatsinda amatora nico kintu cyambere tuzokora no gufuta amatora y'abajenama b'amakomine tukashiraho ayandi matora mbere arimo abarundi bose bagiye barakwimigambwe mbere na gatorwasa tukamusiza umugambwe wiwe kugira nawe ashobore kugenda mwayo matora. Igero niyo hangiro rya mbere two turakora kugira ngo tugende turaba abantu bagiye baraka imigambwe bagiye bararenganwa twase imigambwe yabo. Ikindi rero nyamukuru two turakora igihugu murabona aho kigeze, murabona hari ubusuma bukomeye cyane. Ico kintu dushaka gukora dutowe tuja twihutira kugwanya ubusuma hama twubahirize agateka kazi na muntu. Ikindi tuzokorera ko cyane no gutahukana impunzi. Murabona iki gihugu cyacu hari impunzi nyinshi cyane, hari ibihumbi birenga 300 biri hanze mu buhungiro. Ihangiro rya mbere dusero no gutanya impunzi zose atakirinze gusabwa, kandi kiri zoca dukora tuja twihutira gufungura bajya abantu bose bafunzwe bazira ko bashaze gutembagaza intwaro ya Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015 bajya nabo tuca tubafungura kuko bariko baharanira ikiringo ca gatatu bakigwanya kandi koko ncari gikwije amategeko. Ivyo bintu rero nivyo bintu bya mbere tugiye kugwanira vuba kugira ngo tugarure amahoro n'umutekano mu gihugu cacu. Uravye abantu bafungiye ubusa bafungiye bya politika abo bose rero dutsinze bazoca bari kugwa. Iyo niyo migambi ya mbere no banda bashikiriza mbere uko dushika ku munsi wa kane. Muvuze ngo agufuta amatora y'abaje n'amakomine mwabonye badakenewe canke nagashavu kaho intonde zanyu zanswe n'umugujije gutegura amatora se. Turetse ko haba barishavuri nta wori burabamwirukanye mu matora zo ngo twabonye ataco bamaze twavuze ko tuzoca dufuta amatora tugaca dukora ayandi matora tuzofuta ayabaye kugira dukore ayandi matora arimo imigambwe yose. Ayayo turabona ko inama ya matora y'abajenama b'amakomine turabona neza ko yiganjemo umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD. Iyo ubona ko ari uri mu nko mu ntara zose wonyene. None mumaze kwankirwa ku ntonde muha mwarituye sentare bijejwe vyagenze gute? Tumaze kwagirwa ku ntonde ko amategeko abivuga uca twitwara muri sentare yeje kubarizwa ibizwa nshingiro. Twarashoboye kwitwara badutunganiriza ku bijanye n'abashinga amateka gusa kuko niyo bafitiye uburenganzira by'ama conseil communal y'abajenama b'amakomine nta burenganzira bafitiye bikorwa na Seni. Ahubwo icadutangaje nuko umukuru wa Seni yarasohoye urwandiko bari de grâce
kugira dushobore kugenda gutanga izindi ntonde z'abajena mama komine. Icadutangaje rero ko ugo rupapuro twararonse catwituragwena mu masepi gutwara izindi ntonde, amasepi yose yaravyanse. Nta uzi rero uyu ninda twarase ninda atanga amategeko, nta uzo wariwe kuko izo ntuze z'iwacu zose barazisubije inyuma. Mbere bari badoye n'amakomine 18 mbere yo kuba yafuta, bari batwemereye ko ayo makomine twoshobora guhiganwa, ariko nayo yose cadutangaje twasanze umukuru wa seni yafashe ingingo yo kuyafuta. Mwavuze kwintu kijanye n'impunzi cyo kugarukana impunzi z'abarundi zahunze. Hama ku kibazo aha turacari mu migambi. Ku kibazo c'impunzi ziri ngana cyane babona ko mengo zirateje impaka z'abakongomani, bamwe bavuga ati bagiye bakandiriza bijanye n'ubuzima, hari inzu zarazimvye, ubuzima bwarazimye kubera ko dufise impunzi nyinshi ngaha ari hamwe muto. Ku kibazo c'impunzi nabo ziri ngaha mwokora iki? Impunzi kwisi yose n'uburenganzira bwazo zigizwa kubaho. Impunzi rero mu bisanzwe iyo zimaze kubaho habaho impunzi zifise, akabaho impunzi zibayabaye n'izigenda mu makambi. Kumbura izo mpunzi zoba zaraje ngaha ziza zizanya amahera baza abakongomani, igihugu cabo kiratunze, nibaza ko bazanya amahera, cyo caciye dutuma abantu batangura kuduza amazu. Natwe turabizi, turabyumva ko babidugije gose, ariko twe ikintu cyo twihutira gukora no gushira ko indinganizo yo gupangisha ayo mazu. Twatuzi ko aha naha inzu baza kuyipangu kuri akajagari karahari, urano umuntu wese avuga ati inzu yeshe ku miliyoni 3-5 nta numwe amukurikirana, bica bigenda uko nyene. Twe rero twoshira ko indinganizo neza yerekana ko buri quartier iyi nzu izopangishwa amafaranga angana uko. Mu migambi ku kintu kijanye n'ubuzima bw'abene gihugu nabo no musi ubuzima bwarazimvye, mbega unani Burundi bwa bose botorera umuti guti ico kibazo? Cyo kibazo coroshe cyane, ubuzima bwarazimvye, ibintu byose byaraduze kandi biraboneka, ariko nibaza ko byose nabihereye ko byose byagera ava ku nyuruzwa y'amahera y'igihugu. Ngaha mu gihugu cyacu hari ubusuma, hari ibiturire, tukibaza ko ikincandire twokora no kugwanya ubwo busuma n'ibiturire. Tukibaza ko mu kwigira akunda kubivuga ko amahera y'abene gihugu y'igihugu yose bayivye, amahera ari mu mazu y'abantu. Nibaza ko ikintu cyambere twokora twokwihutira kuyakora. Mbere hari n'ayandi twumva ngo abitse bajyana kubitsa hanze, ayo yose rone yatuma iki gihugu cyacu kiri mu bukene kubera ayo mahera umva yaranyurujwe ari mbabitse mu mazu y'abantu, ayandi nayo ari hanze. Ikintu cyambere twokora no gukora ayo mahera mu mazu y'abantu agasubira mu mabanki, agasubira gutembera, mbere nari hanze agafatwa agarukanwa mu Burundi. Hari prebe mufise canke hari ibyo muzi neza ko amafaranga yo bari mu mazu y'abantu atari mu mabanki canke ari hanze cyane namwe mwamuyafise mu nzu? Byariboneye, twe ntaho tushira mu nzu, bo nta nakazi dufise, baradukuye mu kazi twahora dukora, umva ntitwa dufise udafise nakazi ronke naho wiba. Nuvuga ko rero twebwe zuba ngo hari amapreve dufise, byaribonekeje mu kwigiye ahinduye amahera, avuga ati reka nabahasha abo bantu bivye ayo mahera asubiraboneka. Ariko urabona ko n'ubugiye muri banki kimenyamye ko ayo mahera dahari, ugiye kuronda miliyoni 3-5 babwira ngo uzogarukejo ikitwa amahera mva makungu y'amadolari n'amayero yoyo nawe ndetse nka rero ntayuronka. Niyo mpamvu ayo mahera biboneka neza ko ari mu mazu y'abantu. Noneho n'umukuru w'igihugu yarabyivugira, so kuvuga ngo nibanga nawe yabishize abona ko ayo mahera bayivye mu mazu y'abantu yandi yajyanywe hanze. Uratwara igihugu arenza bivuga nuko afise ibyemezo. Reka ku munsi wa kane tuzohashika kugira ngo nkuko wavuze ati imigambi yose muzoyishikiriza no tuzokwishikira. Nibaza ko no munyuma kandi ibikorwa byanyu navyo nyene tuzobibonekamo kugira ngo abayoboke banyu bakunzi banyu kugira ngo bashobore kumva imigabo n'imigambi y'unani Burundi bwa bose. Mbega mwishingo y'unani Burundi bwa bose ihangiro ryaririye? Twebwe mu gushinga urunani Burundi bwa bose twiyumviriye, niba munashaka no kuyigaruka kongera no mu gutangura wa kibaje sine nakigarutse ko gushinga urunani Burundi bwa bose twabonye ibibazo biri muri iki gihugu nabisiguye: ubusuma, kunyuruza abantu, kunyuruza itunga ry'igihugu, ni ibintu byinshi cyane agatika kazo mukatubahirije bajya abantu bafunzwe, impunzi. Turiyumvira ati mbega twokura abarundi mukangara tete gute? Ariyo mpamvu nashaka gusigura abarundi bwa bose, nabo twabise urundi bwa bose, ushaka ko abarundi babwiyumva mu bimve ko ari urundi bw'abarundi bose koko ushaka kubagarukira kwizo ibibazo byose biri mu Burundi, dufashanye nk'abarundi koko tutaravye imigambwe turi mu bimve ko abarundi bose bafise ibibazo bashaka ihinduka, bose baza kujya mu Burundi bwa bose kugira ngo banka kukarenganyo bagwanye byose navuze. Uno musi unani Burundi bwa bose rurukemo imigambwe ingana gute? Iyahe ni uwo munsi tuvugana harimo imigambwe 4 ariyo Sawanya Frodebu, akabamo Fedes Sangira na Kodeu na CNDD yo kwa Nyangoma. Mu kugira ngo mwiyunge
kuko hari n'indi migambwe sinzi ko bari yaje canke arimo mwayihamagara ubwirize mwiyunge canke hari amumaze gushinga ikintu navuga ngo mumaze gutangura icyumvira hari abaje mu nyuma bimeze gute nta bankiwe canke nta mwabonye koko badashobora kwinjira mu Burundi bwa bose benshi twarabarondeye ko icyo cyumviro cyatangujwe no mugambwe Sawanya Frodebu nyina gitanguje natanguye ndarondera Kodebu turavugana turahuza CNDD turahuza kwa Nyangoma FDS turahuza bera arundi imigambwe myinshi za Iprona zande abenshi arabatakunze ko tugenda mu runani bashatse kwijana na uburenganzira bwabo none aciye nogera n'umushinga amateka gatorwasa aremera ko twokorana ubwo runani naho aciye hakurikira ibyakurikiye mwaravyumvise ariko twaje gushiraho abantu bose biratubahoze dukorana ariko mwagarutse ikintu cya Gatogwasa ko yankiwe ubuheruka twakoranye ikiganiro n'umuvugizi w'umugwi wigengeje gutegura amatora seni yavuze ko kuba Gatogwasa atemerewe ku ntonde z'abashinga amateka nuko muri amashinga amateka hari intebe ayifise kubw'umugambwe CNL. Ibyo nibaza ko ari ukubesha kubera twe kugira tumushire ko ku mariste yacu twari twarabye amategeko yose agenga amatora agizwe shingiro twari twaciye ijya no hino tubona ko mu kwinjira mu runani bidasaba ko uca mu mugambwe umuntu ashaka umunywanyi w'urunani ahashaki ushima babesha no guhakararo kari hafi urafata umushinga amateka Gaston Sindimwo yarirukanwe mu mugambwe Iprona ariko n'ubu aracarajya mu nama nshinga amateka mbere ari no mu mugambwe witwa CDP yaranitoje none ko batamwanyiye no kuvuga ko banki ya Gatogwasa kubera imvo abarundi bose bazi z'ubwoba bamubwoba baba bamufitiye kumbe bavuze ati aciyare ya mu runani ntituzobukira ubwo runani ruzodutsinda haca kugira ko kumugwanya aricyo cyatumye bamwirukana batisunza amategeko. Uno musi mwanye gute n'umugambwe uri ku butegetsi umugambwe uri ku butegetsi uri ngaho natwe turi ngaha tubanye nyine nk'abanyepolitike gushika aya masaha turiko turavugana sinovuga ko tubanye nabi kandi sinovuga ko tubanye neza icyo nzi novuga cyonyene nuko hari umushikiranganje intwaro yo hagati novuga noshimira agerageza cyane kuko iyo abanywanyi bacu baurabuje nk'utrafise abo Gitega Karuzi bose baraburabuje barabafunga mbere turafise no bashinzikarije ubuzima bwose imakamba yagiye agerageza we no mushimira muri ku butegetsi mwe mbona agerageza kugira ngo bazarasuka mu mabisisino turabye ruguru urabona ko abantu bacu barabangamirwa mu gufungwa no kuborezwa igufa ariko umushikiranganje abyitwaramo neza aradufasha ariko muri rusange urabye abanywanyi bacu ruguru baraturubikwa ntibafatwa neza barabafunga barabakubagura yerekana ko rero aya masatu yo mu matora hari ukwinubana. Mwifitiye icizere gute muri aya matora twinjiyemo twebwe icizere dufise si ikindi dufise icizere c'abarundi navuze ko urunari rwacu twagwise Burundi bwa bose turabye igihugu kigeze ku bibazo biri ngaha abarundi bose nibaza ko atamurundi azova muhira adashaka guhindura ibintu ari mpamvu twifuza ko bahindura ibintu mu Burundi bwa bose biratwubaka Burundi buri mu bose koko duhindura ibyo byose biri mu Burundi nuvuga ko twe twizeye abarundi bose bashaka ihinduka kandi baza ko atamurundi numwe aya masaha two turavugana uravye ubuzima bugeze nibazo b'iki gihugu atifuza ko ibintu bihinduka. Harubwa mufise bwo ko amatora azogenda nabi birashoboka ko subwa mbere muga ntabwo amufitiye subwa cyo bwa maze agenda nabi subwa mbere azobagenza biro twariteguye kandi ni hani ibyo arivyo byose bizovamo ko zova bose tsobishikiriza abarundi bonyene bamenye ingingo bafata. Tubashimira kwanya mudahaye murakoze. Igihugu cose hatangujwe imyiyamamazo y'amatora y'abajenama b'amakomine n'abashinga amateka umugambwe w'abadasigana Iprona watangurije imyiyamamazo mu gisagara ca Bujumbura muri zone Ngagara ku kibuga c'umupira w'amaguru ca Sesinga. Iyo myiyamamazo yatangujwe ni defile ndende yakozwe n'abadasigana imvyino n'intambo bihayagiza umugambwe w'abadasigana Iprona ntivyasizwe inyuma. Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe Iprona yasiguriye abadasigana imigambi umugambwe Iprona uzokora hamwe abarundi bo wizera bakawutora. Turemeza neza ko dutsinza amatora mugatora abashinga amateka benshi n'abakenguza amateka twosaba leta tudahiga imanze ko ubwa mbere impunzi zose zitaha atawe barinze kuvuga ngo hari ivyo tukwagiriza oya mu mugambwe w'abadasigana nta muntu numwe dufitani ingorane bose botaha tugasutangura bishasha urabo bavuga ngo barateye kudeta urabahunze bavuga ngo baragize imigumuko abo bose bagataha kugira ngo igihugu tugire gute dusubire tucubake.
abavuga nabo ko bifuza ibiganiro vya politike bafise ibindi bibazo, umugambwe w'abadasigana kuva kera utunzwe no kuganira. Nta numwe tutokumviriza kugira twumve ibibazo afise maze batahe, hasigare bamwe bita aba diaspora ariko ntihagire impunzi. Abari mu Rwanda, mu Buganda, Tanzania, mu bihugu vya Europe byose, amaradiyo yose akagaruka kuko turamaze kumva ko abarundi twamaze gucamwo imice, hari abari hanze n'abari mu gihugu, ariko abo bantu bose turakeneraniye. Ivyo nivyo umugambwe w'abadasigana wemeye kandi uzoshira imbere. Mu bijanye n'imigenderanire n'ayandi makungu, umugambwe w'abadasigana uvuga uti wo kwitorera inshuti umubanyi ariko yamara umubanyi, mutegerezwa kwiga ukuntu umubana neza. Umugwi severe twarabonye kuri kuranywanisha abarundi ariko hakirimwe bibacanishamwo. Nico gituma umugambwe w'abadasigana utegerezwa gusubiramwo amategeko awugenga kugira ngo ya migwi mpuzamakungu y'abahinga nayijemwo ifashe, kuko nta wimena igihute. Twagomba dusubire dutangaza imbere y'abarundi n'amakungu ko ivyo umugwi severe ivyo twumvise userukira Uburundi muri ONU ariko arasaba ko bokwemeza ibwirizwa, bokwemeza yuko ihonyabwoko ry'abahutu 72 ryabaye. Ivyo ntituvyanse ko biba, ariko ni trisheri kuko leta ntiravyemeza, ni n'amashinga amateka yari yemeje yuko ari fata kibanza. None uno munsi vyoba biri muri ONU kubera iki? Kandi imice yose y'abarundi 87, 65, 93 n'ibindi bihe bitarigwa uko suku, nivyo twita mu gifaransa la tricherie. Ivyo vyotuma najyanda babwire ko ivyo vyotuma abarundi basubira kujyana. Nagomba mvuge kandi ndabisubiremwo, ugusubiza hamwe abarundi si decret, si kete bandika, nukugira ngo imigwi y'abarundi bose yicarije hamwe, uwidoga umwumvirize, nta nguvu zijamwo, vyotema ariko bikaba vyiza. Rero umugambwe w'abadasigana urashigikiye ko abarundi basubiza hamwe mu mpande zose, mu moko yose, uwagiriwe genocide bikavugwa, ariko ntihagire uwo barenganya ngo hajemwo ka mwana wa mama. Hariho abantu bafise ubwoba, hari abantu bashibika ubutegetsi baba bumva umengo amatora ashobora kubatuma bava mu vyo barimo. Hakaba n'abandi badebukiwe bumva umenga amatora ntaca kimaze kuko bataba bizeye icoba. FPI yifuza ko haba iyindi ntumbero y'amatora, ari naco gituma twagumye twigisha aho duca hose tuti subira mwiyumvire, amatora singwano, amatora n'umunsi umwe aho twiyumvira ivyo turiko turajamo. Bituma ririki gutora iyo tudatora inyishu z'ingorane dufise. Mbega abo dutora baza kutubera ibikingi gusa biduha inguvu aho kuba inyishu z'ingorane dufise? Twifuza ko politike isubira kuba ishuri aho abantu baza kwiyumvira bagafata umwanya bakicara. Twarabivuze, ukabura umurundi uri kuranyumviriza mu gihugu cyose wifuza ko ubuzima bwawe bwiyongera bugatera imbere, ntukeneye gusubira kwiruka mu mabarabara ukurikira imiduga canke baririmba. Dukeneye ko politike abantu bicara incabwenge, abafise umutima bakicara bakiyumvira tuvahe tukajahe. Nta murundi n'umwe ari mubi, abarundi bose dutegerezwa kumva ko dusenyera ku mugozi umwe, dukore vision nshasha y'iki gihugu aho kuba bansi tuba abakozi b'ineza tugateza imbere igihugu cacu. Nimushishoze barundi aho muri hose, ntimutore izina ry'umugambwe, nivyo bazobereka ikimenyetso umwe wese atorako. Kuri twebwe ni nimero 6 mu cungu, ariko tuzobasaba tuti menya abo mutora. Ejo ntimuzoze kuvuga ngo baraduhenze, tuve muri ca kindi twamamwo ngo abanyapolitike bose ngo nababeshi ngo ni bamwe. Nico gituma tuzogerageza muri iki gihe guca bugufi kugira ngo aho tugiye, aho gukorana n'imigwi minini ku bibuga canke mu masoko, twicare tuvugana n'abantu, tubasange ku kivi, tubasange muhira,
tuganira tubazanya tuti mbega uwo muntu muramuzi, shishoza mumenye ababaserukiye. Abantu bagiye gutora bashika imiliyoni 6 bashobora kurenga. Twararimbuye turicara dusanga muri abo bantu abari hagati y'imyaka 18 na 35 barenga ibice 60% by'abazotora. Dusanga abari hagati y'imyaka 35 na 50 barenga gato ibice 25 munsi y'ibice 30%. Bisigura ko abarundi bari hagati y'imyaka 18 na 50 bazoja gutora baba mbere bakarenga ibice 90% by'abarundi bazoja gutora. Ngivyo ivyo dushaka ko mutangura kuza muri iyo mvira.